Inshuti namwe bagenzi muri ko mukurikirana televiziyo Heritage turabaramukije amahoro y'Imana. Uni wa mwanya w'ikiganiro umusomyi wa Bibiliya mutegurwa n'umuryango wasoma Bibiliya mu Burundi. Uyu munsi turi kumwe n'abatumire babiri, iburyo bwanje turi kumwe nande na Merveille Kaneza. Namwe Romene Dusabe. Murakoze cyane, murabona ko uno munsi turi kumwe n'abatumire Merveille hamwe na Romene. Twagomba kubamenyesha amajambo agiye kuturongora kuri uno munsi n'amajambo dusanga mu gitabo c'abacamanza igice ni 18 kuva ku murongo wa 22 gushitsa ku murongo wa 35. Tugomba dusenga Imana kugira ngo tuce tubandanya nibikurikira. Mwami Yesu, turagushimiye yuko tugiriye neza ukaduha akanya ko kwiga ku majambo yawe. Twakwinginze kugira ngo mpemu wawe aturongore, atwigishe kwiyumvira no kubona ibikwiriye kugira ngo dushobore gushira mu ngiro iri jambo wategekanije uyu munsi. Kandi n'abariko baradukurikirana nabo nyene ubigishe nkuko wabigabiye uzobukoze, ni mu izina rya Yesu tubisavye. Amen. Tugomba rero dusabe Merveille kugira ngo adusomere ya majambo ari mu bacamanza igice c'8 guhera ku murongo wa 22 gushitsa ku murongo wa 35. Kaze Merveille. Turasoma aya majambo. Guhera ku murongo wa 22 haravuga ngo maze abisirayeli babarira Gidiyoni bati: "Nutuganze wewe ubwawe n'umwana wawe azotuganze n'umwuzukuru wawe ko wadukijije ukadukura mu maboko y'Abamidiyani." Gideyoni arabishura ati: "Eka sinemeye kubaganza, n'umwana wanje ntazobaganza, ariko Uhoraho ni wazobaganza." Maze arababarira ati: "Mugabo, hari ico ndabasaba, umuntu wese nama impeta zo ku matwi yanyaze." Abo bansi bari bambaye impeta z'inzahabu ku matwi kuko arabishimayeli. Baramwishura bati: "Turaziguha cane." Nuko basasa impuzu hasi, umuntu wese atereka ko impeta zo ku matwi yanyaze. Kandi ukuremera kw'izo mpeta z'inzahabu ko hari shekeli 1,700 udashizemwo ibihete, udusharizo n'impuzu zitukura z'igiciro kinini. Ivyo abo bami b'Imidiyani bambara udashizemwo n'imigufu yari ku mazosi y'ingamiya zabo. Maze Gidiyoni akora muri izo nzahabu icitwa efodi, ayishira Ofura mu gisagara c'iwabo. Nuko abisirayeli bose bisukayo, bayisukirako nk'ibihumbu. Ihindukirira Gidiyoni n'abiwe umutego. Nuko Abamidiyani bamagwa amanyama n'Abisirayeli, ntibasubira kuvyura umutwe namba. Mu gihe ca Gidiyoni igihugu gihabwa impore kumara imyaka 40. Nuko Yerubabeli ariwe Gidiyoni mwene Yowasi niho gutaha yibera imuhira, kandi abahungu yivyariye bari 70 kuko yari afise abagore benshi. Kandi yari afise inshoreke Shekemu, nayo ayivyara ko umwana w'umuhungu amwita Abimeleki. Nuko Gidiyoni mwene Yowasi afa yisaziye neza, bamuhamba mu mvase Yowasi yahambwemwo ku musozi Ofura w'Abiyezereli. Maze Gidiyoni apfuye, Abisirayeli baca bahindukirira za Bayali, bazisukirako nk'ibihumbu, kandi Bayali Beriti bayigira imana yabo. Maze ntibaba bacibuka Uhoraho Imana yabo yabakijije akabakura mu maboko y'abansi babo bose bari babakikije. Kandi ntibagira neza ab'inzu ya Yerubabeli ariwe Gidiyoni ngo bamwishuri neza yose yari yarabagiriye. Urakoze cyane Merveille ko dusomera neza. Uno munsi tuza kwiyumvira ku bibazo bitatu. Ikibazo ca mbere kitubaza aya majambo icavuga nuwo avuga ko, hamwe n'ikibazo ca gatatu kitubaza akarorero dukwiye gukurikiza canke tudakwiye gukurikiza, hamwe n'ikibazo ca gatandatu naco kitubaza imburi Imana iduhaye biciye muri ano majambo. Nagomba rero nsabe Madame Romene kugira ngo atubwire icaya majambo avuga ko n'uwavuga ko. Kaze. Murakoze.
Aya majambo dusomye aravuga ku nkuru y'Abisirayeli na Gidiyoni. Gidiyoni yari umukozi w'Imana yabaneshereje, Imana yahagurukije arabaneshereza abansi babo b'Abamidiyani. Hanyuma amaze kubanesha twumvamo ko baciye bumva umenga bomwimika, bakamwimika akaba umwami wabo akabaganza, ariko ntiyabemereye kubaganza kuko yababwiye ati jewe sinobaganza, ariko Imana niyo ikwiye kubaganza. Ayo n'amajambo twumvise. Mu nyuma rero abo bantu amaze kubahakanira akababwira ko Uhoraho ari we akwiye kubaganza, yahavuye akora effort ayishira ahantu mu gisagara cy'iwabo. Abisirayeli nabo ngo baca baza bayihurumbira ko yahavuye imuhindukira umutego. Mu nyuma rero aba Bisirayeli bamaze kubona Gidiyoni apfuye, baciye bava ku Mana bisubirira mu bigirwamana. Ayo majambo mu majambo makene yatwigishije. Murakoze cyane, ni by'ukuri umuduhaye incamake neza y'ingene aya majambo avuga. Merveille, sinzi ko wotubwira akarorero twumva twashobora gukurikiza canke akarorero tudakwiye gukurikiza dufatiye kuri ano majambo dusomye. Akarorero mbona reka dore ko tudakwiye gukurikiza nukungene aba bantu bakuye amaso yabo ku Mana bakayashira kuri Gidiyoni, bakibagira ko Gidiyoni ari Imana yamuhagurukije. Intsinzi ntiyavuye kuri Gidiyoni, ahubwo Gidiyoni yabaye igikoresho Imana yakoresheje kugira ngo Imana ibahe intsinzi. Rero mbona atakarorero keza ko gukurikiza. Iyo Imana iciye mu bantu kugira ngo bakore ibintu kanaka, dukiye guca dushira amaso yabo kuri abo bantu, twibagire ko ari Imana yabikoze. Twobashimira mugabo ntitwoje dufata amaso yacu ngo tuyashire urukiza rwacu ngo tuyagumize kuri abo bantu, turukuye ku Mana. Kuko urona ko bageze ahantu bemera Gidiyoni baravuga ngo mbere niwe wo kutuganza, ngo n'abana bawe ngo n'abuzukuru bawe, donc umuryango we wose bamukorera bazobaganza. Ariko aha nyine tubona kandi karorero keza ko gukurikiza, aho Gidiyoni yaciye avuga ngo eka namba sindavyemeye kuko ari jewe nganza. Kuko Gidiyoni yarabizi yuko igihe haguruka yavuze ngo inkuru ya Gidiyoni ngene Imana yamuhagurukije munazi yo maraka musanze ngene yavuze ko ari umuntu w'umunyantege nke. Ati mbere mweje ko mva mu nzu iri hasi mu Bisirayeli jeje no bishobora, ariko umumarayika akamubwira ngo genda inkomezi zawe zingana. Yarabizi ko siko binkomezi ziwe zabiteye, ahubwo ni Imana yamuhagurukije, yamuhaye izo nkomezi iramurungika. Rero yego yaciye amenye ati abantu bantize mu mutego, erega sijewe wo kubaganza n'Uhoraho wo kubaganza. Womenga vyari biryosha, ariko abantu bagushize hejuru bakakugira umutware wabo. Abantu benshi toshaka kugwa muri uwo mutego. Iyo Imana yakoresheje ibintu bikomeye ikagukoresha ibitangaza, ugaca abantu bose baguhurumbira bakagushima, ugaca yibaza ati ndagakomeye ndahambaye. Ugasanga wakuye ya maso yawe ku Mana, na ba bantu bakuye amaso ku Mana basigaye bayahanze wewe. Hanyuma ijambo ry'Imana ratubwira neza ngo wizeye Umwana w'umuntu aravumwe. Rero akana karoro katarike zo gukurikiza ko kugera ahantu ubone Imana yakoze ukavyitirira umuntu. Nakoze Kandi karoro keza rero nako kingene Gidiyoni yaciye abasubiza mu murongo gatoya, ateka Uhoraho abere umwami. Ego niko karorero keza mbonye twokurikiza. Hanyuma twabonye ko na Gidiyoni atavuye ku Mana. Amajambo aratubwira ngene yasozereye neza ngo yipfiriye amahoro. Rero biratwereka ko gutangura neza ni sawa, ko no guheza neza navyo ni vyiza. Murakoze cyane. Sinzi ko Madame Romaine hari ico uwo mwunganira kubijanye n'akarorero. Ego cyane. Akarorero jewe mbonye ngaha, Gidiyoni amaze kubaneshereza abansi, bamwinginze ngo abaganze, akababwira yuko Uhoraho ari we akwiye kubaganza. Yarababwiye ati ahubwo hari ikintu ndabasaba. Ati je ndabasabye mu mpita mwambuye abansi bacu. Baca baravuga bati nukuri zo turaziguha, turazemeye. Baca ngo basasa impuzu hasi barazirunda ko kabisa, barazishira ko ziba nyinshi. Iravuze ijambo ngo turaziguha cyane. Nukuvuga bavyemeye atakangonongono, bavyemeye n'umutima wabo wose. Rero aka nakarorero keza ko kumvira abantu baturongoye.
umuntu aturi imbere atubwiye ikintu ciza dukwiye kucumvira nico numva. Murakoze rwose cyane. Ni by'ukuri harimwo uburorero twamaze kumva nk'uko mwamaze kubishikiriza, ariko sinzi ko hari imburi wumvisemwo Merveille Imana yo biri kwiraduha biciye muri ano majambo. Ego imburi irimo cyane irimwo kuko ngerageje gusoma aya majambo natahuye yuko dukwiye kugumiza umutima wacu ku Mana, kuko iyo tuwukuye ku Mana ibiza kuba ni bibi cyane. Gideyoni yarumviye Imana n'ivyo, Gideyoni yaragendanye n'Imana, Gideyoni yarakoze ivyo Imana imubwira, ariko ku murongo wa 30 ukurira kuri umurongo wa 33 na 34 turabona ko Gideyoni yavuye agataha. Yego. Rero je imburi mbona muri ano majambo nuko dukwiye kugumiza umutima ku Mana, kuko abantu barapfa, Imana nayo nyine niyihoraho, kandi ntitwibagire burya ko Imana ni Imana ikomeye isumba vyose cyane cyane rwose. Imana irahambaye. Romene sinzi ko yo kunganira. Hari ikintu ngaha no mwunganira koko. Hari ikintu ngaha Gideyoni amaze kujiwe. Aba bantu basigaye biyumvira yuko iyo efodi yashizeho ariyo Mana yabo, baca barayihurumbira baja kuyisenga. Ivyo bintu rero cabaye ikintu kibi ku Mana. Rero abantu barakwiye kugumiza umutima ku Mana nkuko Merveille yabivuze. Abantu bakaguma ku Mana ariko ntibaje mu bigirwamana, kuko Imana yari yabanishirije, Imana bari babonye ibitangaza yabakoreye. Rero aha hantu Imana ikwiye kutugirira neza kugira ngo abantu bamane kwizera Imana mu mitima yabo. Hari ijambo rindi ngira ngo riri mu gusubira mu vyagezwe 8 ku murongo wa 12 haravuga ngo Mose ariko arabwira Abisirayeli ababwira ingene bamaze kuva muri Egiputa, Imana imaze kubakorera ibitangaza byinshi, ikabacisha mu bugaragwa, ikabahakunisha abansi babo, ikabakorera ibintu vyiza cyane. Aba bantu yarababariye atumviriza. Rero niyo mwamara gushika muri ico gihugu c'isezerano mukarya mu gahimba, ntimuze mwigere mwibagira Imana yabashikanye muri ico gihugu. Natwe rero iyo nimburi natwe turakwiye kwama twiyumvira Imana, twibuka Imana igenda idutabara, kuko umuntu wese arafise ahahurira n'Imana yiwe, arafise ivyigendera mukiza, arafise ivyigendera mukurira mu nzira nk'ibisozi. Iyo rero imaze kubigukurira mu nzira, ntuhave wibagira, kuko abantu benshi baribagira bamaze kudibama. Imana iha umuntu yego akaronka amazu, akaronka amazahabu, akaronka ubutunzi, amadiplome, akazi keza, agaca yibagira Imana. Ibyo rero n'umuziro dukwiye kwibagira Imana ku mpamvu yari yo yose. Yego iki kintu kirakomeye cyane, kuko ngaha tugerageje gusoma ingene vyari bimeze iki gihe. Imana yarabafashije ibatsindira abansi babo, ibakorera ibikomeye ibicishije kuri Gideyoni. Ariko ngaha avyagaragaye amaze gupfa, abantu baca ku murongo wa 33 ngo maze Gideyoni apfuye, Abisirayeli baca bahindukirira za Bayali bazisubirako nk'ibihumbu, kandi Bayali Beriti bayigira Imana yabo. Iki kintu mbega mucumva gute Merveille? Cumva gute aba bantu vy'ukuri kugira ngo bace basubira gusenga ibigirwamana kandi bari baramenye Imana? Mucumva gute ibi vyabaye cyane cyane nyuma y'urupfu rwa Gideyoni bari basanze bemera? Ikibazo je nibajije hano hantu, nibajije burya bari baramenye Imana neza cyangwa bamenye Imana ibaha ama victoire, ibaha intsinzi? Bari bamenye intsinzi. Rero hari igihe mu rugendo rwacu n'Imana tugumize amaso ku bitangaza gusa. Imana yankijije, Imana yampaye inzu, Imana yampaye umuduga, tukagumiza ibyo bintu biri hejuru, nka mu gifaransa biri superficiel. Ariko ivyo bwina tutamenye iyo Mana, tutahuye nayo, tutahuye n'Imana
apana imana itanga ibintu sa nature ubuntu bwayo ega imana yatanga ibintu mugabo ntitwokwiborna ntitwogumaho nyene tugumize amaso ku mana itanga ibintu gusa dukwiye kumenya imana dans son entièreté dukwiye mu mana bwayo mu bunini bwayo rero ngaha nibajije ubwo Gideyoni yari yarashoboye guha ayo mavaleur ayo gutransmettre guha urunganwe urundi ivyiyo mana ashobora kubamenyesha ubwiza bwayo wabimenye ico kibazo nyinshi nace ndibaza tunavuga ati nuno munsi nk'abavyeyi nk'abantu bajejwe amashengero barakwiye kwitwarika cyane kuza barabwira imana barigisha imana abantu barigisha ivyo imana yagiye irakora ico imana iri kurunganga rukurikirana kugira ngo nzo twisange hageze urunganwe rura higwamenye harageze igihe ugwaruka le peuple yajabuse mu gihugu c'isezerano riribagira kuko hatabayeho iyo continuité ukurikirane bw'Imana yagiye irakora rero ahantu byanteye kumva yuko turakwiye kwihasura mu mashengero yacu kumenya neza turakwiye mu muryango wacu turakwiye jamwe baratubwira ngo utoze indero umwana akiri muto adonda atarayivamo turakwiye kwigisha inzira y'Imana abana batoya bakiri batoya kugira ngo twe niyo twagenda bazosigare bazi Imana batazi Imana yaba Gideyoni igihazo bagize abari bazi Imana ya Gideyoni ntibari bazi Imana yabo ntitukwiye gukurikira Imana z'abandi bantu bashaka kutwereka inzira baharigira ngo badutware batwereke Imana batubwire ati ni inzira yo gucamwo ariko tugiye kuza hano twihasura tumenya neza ko abo bantu barazi Imana yabo mbega umwana wanje navyaye ndiko ndaratwara mu rusengero arazi Imana yo atari Imana ya papa wiwe atari ya Mana yakijije mama gwaye atari ya Mana ya papa wanje yansengeye nkabona oya mbega afitanye ubwo busabane ku giti ciwe iyo Mana arayizi ku giti ciwe baragenda barafitaniye une relation barafitanye imigenderanire ego urakoze mbega madame Romene jewe na niyumvira ikintu niyumvira ko naco nyene giteye amakenga igituma akihari batigeze basenga ibigirwamana mugabo bakaca babijamwo amaze gupfa mbega ubwo ntibari bahanze amaso Gideyoni bakambere bakabona yuko umenga niwe abashoborera byose ego cyane Frida aha turabona yuko ibi byabaye kuri aba Bisirayeli kandi kanatsinda ijambo ry'Imana rivuga ngo byabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero abantu benshi iyo bafise umurongozi ariko arakora ibikorwa ashigikiwe n'Imana itangaza bikaba afise amavuta ugasanga abantu rero baramuhurumbira cyane baramushira hejuru bumva ko ari we niwe nta wundi ariko bakibagira yuko inyuma y'uwo muntu hari ukuboko kw'Imana kuriko kurakora ivyo bikorwa bucishije muri uwo muntu bo bakibonera uwo muntu gusa bagacavuga bati dadi harabitwa ba dadi harabitwa ba mami harabitwa ba revera harabitwa amazina menshi bakabona uwo rero ntibabona Imana yakoze ibikorwa icishije muri uwo muntu nuko naha niko byagenze niko Tenda munganiye gatoya Gaprida nibaza yuko aha dukwiye gutanga nk'inkebuzo canke kwibutsa abantu yuko abantu Imana ikoresheje ibintu sibo babikoze si kubinkomezi zawe n'ubuntu bw'Imana Imana yagutoranije reka kufata abantu bakurikire wewe ahubwo bibutse yuko si jewe ni Imana nayihaye amaboko irayakoresha nayihaye amaguru irayakoresha nayihaye umuntu irayakoresha mugabo si jewe muhanga amaso yampamagaye muhanga amaso iyo Mana kuko igitambara cyari kirahera cyaratabuse mu kabiri turafise ubwo burenganzira bwo kwishikira dans les parvis du Seigneur yego murakoze cyane gose mbega hoho turavye ku murongo wa 34 nivyo baraciye bahindukira basenga ibigirwamana mugabo ku murongo wa 35 naho havuga ngo kandi ntibagirira neza ab'inzu ya Yerubayali ariwe Gideyoni ngo bamwishuri neza yose yari yarabagiriye
muvyumva gute ubu ni wa muntu bagomba kubimika cagi hanyuma amaze gupfa ibintu byose bashaka vyibagira mbega hoho nta kintu mwumva mwavugira nk'inkebuzo tubwira abantu bariko baratwumviriza abantu niko bameze abantu nuko nyene bameze Gideyoni uyu barashaka kumwimika kuko yarakihari mugabo amaze kurengana ntibabaye bacibuka nuko yanabayeho kandi ntibari no kumwe kuko yari umuntu w'Imana nabo bari basubiye inyuma mu mitima yabo bari bayobotse ibigirwamana mu gihe rero bari gusenga ibigirwamana ntibava baja kwibuka wa muntu yari yababwiye Imana aba bantu rero bakoze nabi cyane bibagiye Yerubayali ariwe Gideyoni ariwe muntu yari yarabashikanye ku ntsinzi ku Bamidiyani baca baribagira ntibibuka n'abana biwe ntibibuka n'umukenyezi wiwe ntacyo Bibiliya ivuga ko umukenyezi bakavuga abana biwe kandi twabonye ko Bibiliya tweretse abana benshi muga ntibigeze bibuka ko abo bana ari abantu b'umuntu yabagiriye neza abantu rero nuko tumeze kenshi kandi ibyo Imana ikwiye kudutabara Imana idutabare gose kuko kenshi abantu turi umuntu akiri kwarakora ivyiza turamuduza tukamunezerererwa mugabo umenga akenshi abantu twibagira n'ingoga ugasanga uribagiye kwishura uwakugiriye neza akenshi wanashaka ugasanga bamwishuye nabi umuntu yakoze neza rero ivyo nimvira ko biri muri ka karorero kabi tudakwiye gukurikiza tumenye yuko ari kwama duhanze amaso Imana cane cane mu gushigikira ivyiza tuba twabonye ku bantu n'abandi nagomba sinzi ko hari ico wongerako nari numva umenga bida no kwibutsa n'ikindi kintu hari aho usanga mu mashingiro mu gikorwa c'Imana hariho umukozi w'Imana yabaye umuntu w'intwari agakora ibikorwa bikomeye cyane mugabo amaze gupfa ugasanga umuryango wiwe nta n'umuntu akimenya nuko abo muntu bigeze babaho icyo byo birabaho kenshi mu mashingiro ariko rero iyo nkuko Merveille yavuze ati twobaha inkebuzo abantu barakwiye kwikebuka cyane nukuri cyane ivyo n'ibintu dukunze kuza turabona je ndafise ibintu bibiri nshaka kuvuga ko ngaha icambere nashaka kunganira Madame Romaine kinejeje kuvuga ni vyiza Pawulo yaravuze hari mu giti cyo yavuze ngo abavuzi ubutumwa bwiza murakwiye kubamenya muri vyose abantu bakoreye abandi turakwiye kuba ico cubahiro bakwiriye tukabibuka tukibuka n'uruvyaro rwabo ikindi naco ni kugira tumenye yuko umutima w'umuntu urihenda cyane uribesha cyane uyu abanyene bibagiye inzu ya Gideyoni niyo bamutakambiye ngo wowe n'abana bawe n'abuzukuruza babatuganze rero niyo babona abantu bariko baragusha gushira hejuru zo bame wibwira yuko aba bantu bashaka kuntandukanya n'Imana ngo ne muri komeye ukarage abantu bagomba kukubwira bati wowe uri gitangaza urahambaye wibwira umutima wa abantu bariko baransuka ati abantu bariko baransuka kuko hari abantu tuzi bari bakomeye mu barapfuye nta n'umuntu exactement nta n'umwe acibuka mu muryango wiwe nta n'ubibuka ariko dushira imitima yacu ku Mana tugumeze le cœur umutima wacu ku ijambo ry'Imana tugumeze umutima ku kandi Imana niyo ituma abantu bakwibuka Imana niyo ituma ubuntu bwayo bukuba ku bantu umunsi umwe Morodekayi yaributswe atibutswe n'umuntu n'umwe ariko yibutswe n'Imana yabujije umwami gusinzira rero ushira umutima wawe ku Mana abantu Imana izobabibutsa turekere ibindi Imana murakoze Jeti bagenzi muriko muradukurikirana nukuri twagomba tubabwire yuko aya majambo ariko aradufasha gose turabonamwo uburorero nivyo abantu bakwiye gukurikiza nk'iki twabonye yuko aba bantu uko biri kose Gideyoni amaze kubabwira ngo bazane ivyo bari bazanye byose nk'isaho bari bazanye bavyemeye badahaririye ako n'akarorero keza ko gukurikiza kumvira abaganza kumvira abaganza cyane dushize imbere no kumvira Imana ikindi kintu ngaha mbona gikomeye nuko vy'ukuri tudakwiye kwemerera abantu ngo badushire mu cubahiro c'Imana Gideyoni bamaze kumubwira bati tugira tukwimike yababwiye atekana mbana gato jewe sije nkwiye kubarongora ariko murongowe n'Imana twirinde kugira ngo ni abantu badushiramwo umutego wo kugira ngo
tuje mu cubahiro cari gikwiye kuba ic'Imana, ivyo navyo nyene tuvyirinde. Ikindi kintu gikomeye cyane nuko mu gufata ingingo zimwe zimwe nk'abantu b'Imana dukwiye gusiguza Imana, kuko hari igihe umuntu afata ingingo agasanga yakoze ibizana ingorane. Mwabonye Gideon ngaha amaze kwiyumvira ati ngomba ncure efodi ndayishira ahantu, iyo efodi yahindutse ikibazo kuko abantu baciye bayirukira, bituma noneho bibasubiza mu gusenga ibigirwamana. Ico naco nyene ni ikintu gikomeye cyane dukwiye kwirinda nk'abarongozi iyo dufata ingingo. Ikindi ntidukwiye kwibagira ivy'Imana yadukoreye, ngo ko dushitse mu bihe vy'umunezero, ko dushitse mu bihe vy'ubutunzi tuvuye muri bwa bukene tubwibagiye, ngo tuce tugenda amafaranga Imana iduhaye tuyajane mu busambanyi, tuyajane mu bindi bikorwa bidahimbara Imana, ariko dukurikire Imana kuko niyo yatugiye neza. Ikindi ntidukwiye no kwibagira uwatugiriye neza nk'uko twabibonye ngaha muri ano majambo. Nagomba nshimire cyane abatumire batuteramishije uno munsi. Merveille, sinzi ko hari akandi kajambo wovuga nko mu masegonda ngahe? Murakoze cyane Prudent. Ni rya jambo nyene tuguma hahandi nyene, ijambo ry'Imana ryo turongora, tugomba ku amaso yacu kuma tuyashize ku Mana, tutayikaje ku muntu n'umwe. Murakoze cyane. Madame Romaine, murakoze cyane. Nari sinoja kure ya Merveille. Ijambo niri nyene, tugumize umutima wacu ku Mana, niyo soko y'ivyiza byose. Murakoze cyane. Nshuti bagenzi mwe ariko muradukurikirana, turabashimiye. Iki ni cya kiganiro umusomyi wa Bibiliya gishikirizwa n'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi. Twagomba turangize dusenga Imana, nawe we ukaba hari icyo ubona wobwira Imana ku bw'aya majambo twumvise, nawe ufata akanya wisengere. Mwami Yesu, turagushimiye yuko watwemereye tukaganira kuri aya majambo yawe. Turagushimiye ku nyigisho zitandukanye uduhaye biciye muri ayo majambo. Ndasengeye no ariko aradukurikirana kugira ngo ukore ku mutima wiwe, hanyuma umwigishe ivyo ugomba kwamenya kandi abishire mu ngiro uzobukoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Turabashimiye ko mwadukurikiranye, naho butaha. Yesu abahezagire.